erega Imana yaratwimanye, erega Imana yaratwimanye, iyiza kudutanga ntituba tukiriho, iyiza kudutanga tuba twaribagiranywe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mbanje gushimira Imana impaye kano kanya, nongera nshimira abakozi bayo banyemere guhagarara hano hantu. Yesu abahezagire. Ndafise ivyo ngomba gushimira Imana yankoreye muri uwo mwaka uheze bishika kuri 2. Ndashima muri ivyo 2 muri vyinshi yankoreye. Murazi ko muri iyo misi heze amatara yakunda gucika cyane. Jewe rero nari mu nzu, umutware siho yarari. Hanyuma muri uwo mwanya amatara aracika, numva ngomba kuja mu nzu y'ubwiherero canke mu nzu nkuru, mugabo nkagomba kugenda bikanka. Vyabaye kera ndafata ingingo ntireka ngende, kuko iyo uba mu nzu ubuyizi ukuntu igendamo. Ngiye hamwe numvise ngo ndagiye, amatara caraka. Ubwo nyene amatara yatse cambona aho narindoye inzoka. Kumbi yo nari kugenda muri wa mwijima amatara ataraza, naye guca ndayicarako. Inzoka yari yateze ihagaze gutya kuri siyeje. Ndashima Imana rero, navuze nti Yesu ntabara. Ndafata icuma cyari mu cyumba, cyuma cy'umutaka, ndayikubita mvuga nti Yesu ntabara, Yesu ntabara. Ikirakoroka iva kuri ya siyeje igwa hasi, hari hanyerera ikagomba kugenda bikanka. Ndayikubita ndayica, ndayisohora hanze. Umukozi yari hanze caravuga ati umugore arashobora kwica inzoka. Wenyene ubwo yaratangaye kubona nisha inzoka. Burya hajya ugira ubwoba ntuburabona. Abantu benshi baratinya inzoka, muguru umwe hari igihe biba ngombwa ko wikura mu ubwenge. Narayishe ndayisohora ndayiturira. Ndashima Imana. Kindi kigira kabiri ngomba gushimira Imana, hari umuntu yari yampaye igikorwa ndamukorera kumukurikiranira inzu, kuyubakisha. Ndagenda muri Asiatique njanye n'umufundi kugura ibikoresho, turabigura turayipakira idina, turaduga hari ahantu haduga cyane. Hajya tugomba dushike, ya modoka ko yari ipakiye cyane, amapine y'imbere araduga aja mu kirere. Jewe ntavyo nabonye n'uwo mufundi, shoferi niwe yabibonye n'umukonvoyeri. Imana irakinga ya mapine arasubira araja hasi. Shoferi acaravuga ati mbe mwabonye ivyari bibaye? Tuteka amapine y'imbere yari yaduze, yari mu kirere. N'umukonvoyeri aravuga ati burya amapine yari yaduze turahatswe. Nivyo bintu binashitse gushimira Imana, Imana yankoreye. Imana ihabwa icubahiro. Dushima Imana. Ndagushimiye Imana ugororotse, ndagushimiye nyakubahwa, ndagushimiye kutugwanira intambara. Hari izo tubona izo tutabona, utubereye maso nyakubahwa. Warakoze ko wahabaye, warakoze nyakubahwa. Cagiye Satani yari yateze, warakoze gutegura. Ishimwe n'icubahiro n'ivyawe Mana. Turagushimiye papa byo wagiye udukorera. Ndagushimiye kubwira ishengero ko warizigamye. Ndakwingiza ushe kutuzigama Mana. Ikirengeye vyose ndasavye iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.